Yes, bakunzi ba Simbizi se mavumba. Jewe no munsi nahisemo kuza ndi kumwe na the brave. Yeah man. Wewe uruvuga Superbat utaragera kuri Superbat. Iburaya. Mbaza kwanza kukwega. Narababwiye kwanza urabona kwanza. Yes. Yo ariko aravuga ati afere y'imbona kazoza. Bazorekana ibiro byabo kwanza. Wabonye ibiro ya Superbat? Nibiyo. Yeah. Isuku kabisa. Ibiro cya mbere kirangwa ngaha n'ikintu bita isuku. Urabona amashugo gamutanga. Ndaba amashugo. Bro, imbere urumva ka brother. Yes. Hariho umuntu iyo bariko aravuga ati ngo dukunda ibyacu, dushyigikira ibyacu, dukunda imiziki yacu, dukunda ibyacu. Yes. Ni gukunda ibyacu byiza original. Ariko rari kintu abantu batazi. Mu Burundi kugira ngo ubone company iri proper nk'iyi. Yego. Kuva hari epfo kugera hariya ku isuku. Yego. N'ahantu ha parking y'imiduga. Parking ni kaburimbo. Ku makoroni ikaburimbo. Apane pad. Urabona imisumari Superbat ikora. Yego. Urabona? Wera ku musumari wa santimetero 3. Yego. Ushika ku musumari wa santimetero 30. Santimetero 12. Yes. Rero aha ni mu Ruganda. Yes. Sivyo? Yego. Iyo bavuze ati igihugu giteye imbere, igihugu ari turi mu gihugu cyifashe. Yego. Oya. Aha harateye imbere. Harateye imbere kandi. Kuko bakora ibintu biri ku mpuzamakungu. Ngoda kwereke rero. Hariya ni Superbat. Hariya niho amabati akorerwa. Hariya ni mu Ruganda. Production. Hariya ni muri production. Aha naho ni muri storage. N'ahantu hari produit manufacture. Bayasanga amabuja ni sawa. Barabona amabuja hariya bari mwiza cyane. Yameze neza cyane. So, aya rero n'amaproduit ya Superbat. Ikintu cya mbere uzomenyera ku maproduit ya Superbat ni iki? Urabona ino logo iri ngaha, ngiyi ngaha. Ntihagire umuntu azoza yibwa, ntihagire wewe ukagoma n'ubaka. Ntuze wibwe. Wale no logo Superbat. Ni mpaka banze kubisomako. Superbat ubanza kubisomako. Kandi amabati ya Superbat agizwe n'imigongo 11. Ntihagire umuntu azoza. Kuna hari umwe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, n'umwe. Yego. Aha uyu mugongo ngaha ubu nuza kwakira. Urumva imigongo ya Superbat ni male na femelle. Yego. Ni kigore ni kigabo. Aho urabona yuko ngaha wuguruye. Hano uhereza urugaye. Bisigura yuko uri kurasakara igenda yinjira namwe. Si bya bindi ubanza nturondeza. Oya nturondeza kiraje. Yes. Aya rero niyo mabati. Bivuze ko mu gusakara ni ndwibi uratubitsa. Inani beje 28. Urabona ibati? Iba kubwira ibati ya beje 28 ni urabibona? Yego. Ni amabati abafise umengo na maeskariye urabibona? Yes. Iri ni beje 28. Cyo kimwe ni ayo sama kurana ko irabura. Yego. Ni amabati afise amacouleur atandukanye. Sawa. Iyi ni beje 28. By the way, arona yirabura. Hariho na yirabura na mauve n'amabonerana nk'aje hariya mukere mu bari bose na guyu umuntu. Hama nako akandibaza nawe ukibuka. Yes. Kakubuzika. Akaduna twakwibutsa. Akaduna garageza ikintu kiri hano. Sasa. Ndabamenyesha kandi yuko mu bihe bya Noel. Yes. Biracyabanda. Haro promotion yatanze mu bihe bya Noel na Bonane. Ego. No muri Superbat baracyari muri promotion. Ibiciro yaragabanuwe ku rugero ruhagije mu ntumbero yo gushigikira abarundi. Murabona yuko imizigo iruzuye ntimwibanire ntimuvuge ngo amabati ntayo ni full. Urabona yuko hose ni amabati ni bivuze ko n'umuntu yabashaka amabati miliyoni 5 byose agenda atwaye ngucunguriye gari. Ngucunguriye gari. Ruganda bro. Yes. Ruganda. Urabona hariya bro. Yes. Bravo. Sawa, full package. Voilà. Iyo bakubwiye ati igihe bya materiel. Voilà. Iyo rero bakubwiye ati
igihugu giteye imbere igihugu muri Superbat byarahetse Superbat yaramaze umva bavuze ati urumva ubu Superbat irindire yuko n'abarundi bafata ino nzira yego urumva iyi Superbat aya uruganda ubona ni uruganda ruri kuri norme internationale bisigura ko abantu bakora amabati muri Amerika abakora amabati mu Bushinwa abakora amabati mu Buhindi abakora amabati ku isi nzima inganda zabo nukuzibazima ariko none simbizi yego babantu usanga baguma bagura amamarike ugasanga mva hariya muri Kenya ahandi hariya mugihe dufite uruganda nkuru kandi rukomeye cyane ushaka guproduiza amamiliyoni n'amamiliyoni y'amabati bo bahindi y'amano ikintu kimwe abo ni babandi bamaze kuvuga ati urabizi neza yuko abarundi ngene tumeze abarundi ngene tumeze turafise ka gatima byariho urazi yuko nuko gira dufate imiziki yo hanze abarundi biyumvemo imiziki yo ngaha urazi umwanya byadutwaye ona pridita niyo mpamvu rero uruganda nta Superbat murazi neza yuko rwanateguye na Superbat award ushigikira umuziki wo ngaha uruganda mu Burundi rutanga iki imodoka niko ruganda remesha sigura iki uruganda ruri rukora ibintu bizima ndibaza Superbat award n'icyo higano gene ryabayeho no comment tubibutsa ko abaririmbyi 200 bose barahawe ibyunguka bose urabyumva bisigura rero iki aha barakora nuko ntakweretse ngo ndakwereka imifuko y'imisumari aha bakora byose ubona ngaha imisumari urayibona iyi ni imisumari ya Superbat urayibona imisumari ya Superbat ayi mifuko yose ngaho ni imisumari urabyumva bo rero nuvuga neza yuko rero aha mu ruganda rero Superbat mu ruganda rw'abarundi sivyo yego abo warumvuze yuko abantu bagenda gukora amabati muri za Kenya muri zande bimwe twabona company tutazi urumva n'abantu batari novuga yuko batari bazi yuko ngaha mu Burundi hari abantu bakora ibintu original igihugu mbere nabatahura bras hari umuntu usanga nukuri je hari umuntu nagiye gusanga ahantu mu Kirundo yafise amabati yamaranye 5 ayo mabati yari kwingese acha nimwe rya Superbat iba ya Superbat uri sakaye urayibona kuri riguma riyagayaga rifise freshe ubufise imyaka 200 yego niyo garantie iri bati ryabo rigisuku ribona 20 litaraja kingese ikicera kwa kundi nyene yego bisigwa rero yuko rero muri yambona kazoza tuvuga yego uburundi bwifashe uburundi buteye imbere tugomba rero gushigikira inganda ziri seriye cyane gushigikira abaririmbyi bari seriye kabisa umuririmbyi ari seriye uramubonera mu nyifato ingena mbito bwati uyu no gushigikirwa umuziki nakubwiye ingene twagerageje kugira imiziki yacu tuyikunda ubu uraja mu manza dene murabona bugurura stade abari byo abarundi baratumiwe baririmba indirimbo z'u Burundi ubwa mbere siko byari biri babanza kwikora abanyamahanga no mu kubaka rero ubwa mbere ano mabati aya wasanga abantu bagiye kuyakomanda hanze kubera iki ntanganda zari zihari zikora rwego mpuzamakungu ahantu heza na production nziza ibikoresho byiza byo biri ku rwego mpuzamakungu apana wa muntu ashobora ati iki kintu ashobora gukora bro mugabo wamara kumuha amahera akaca yiruka gutanga commande aha utanze commande no kuvuga ahubwo ntana commande uragura murumva production ihari amabati abahari rero murahawe ikaze ahantu hose yego urabona nkaya n'amabati mashasha kabisa urabona amabeje anafunze neza urako urumva nyine ko ari bati so rero murahawe ikaze Superbat amabati ya Superbat ari mu gihugu cyose ahantu ushobora kugenda haba muri Asiatique ariho haba za Gitega ariho haba za Karusi ariho aho hose n'ahantu abarundi bamaze gutahura ingene bashobora kujana n'imbona kazoza kujana n'ibihe kujana n'imbona kazoza kujana na Superbat rero turabahamagariye ahantu hose uzobona iyi logo uzoca uhagarara kubita isaruti uvuguti ego ndishimye ko ndi Murundi abantu bataraza muri Superbat oya mu bisanzwe novuga yuko ubu mu Misiri imbere mu Misiri imbere abantu bazokwi novuga yuko ndibuka mu myaka yahera ari abantu bishimira inzoga zanyu
Yageze kwa dufise uvuga ati inzoga yo mu Burundi iraryoshye. sivyo ubu rero mu minsi iri imbere hari abantu bavuga ati amabati yacu iri bati irundi kabisa urazi neza yuko bavuga ati ujya mu Burundi hari ahantu bigera bakavuga ati mu Burundi ikintu cyanangaje wewe unakoze ikiganiro na Madesa acambwira yuko ari karubaka inzoga tumba yego kandi yiteze kuza kugura amabati yo gusakara inzu yiwe muri hehe muri Superbat nabo murindiriye ikigaye munce make rero yishimire kuba muraha mwishimire kumva yuko uruganda yego n'urwacu n'urwacu yes John Simbizi ndabakunda cyane ndikumana the brave sesanguzi once again ana Simbizi wasema